hageze dufungure bifirahare twifate neza turyoherwe umunsi n'umunsi wacu sivyo none sivyo isn't it okay special dedication to you bagakunze sivyo akasaki wanje ariko byaza ko umuntu wese ari ngahe gakunze sivyo none mwamaze kumva enjoy turyoherwe tumwe dufungure bife iri tayari Simba wakana gahimawe ngoshike ndera goza ndakuburayo Unari naje simba wakana gahimawe ngoshike ndera goza ndakuburayo Kiago chanje wagiye rukundo rwanje nereka inkumbu zigiye kunyica wagiye kiago chanje wagiye rukundo rwanje erega inkumbu zigiye kunyica Nyenyeri y'umutwenzi maso y'inyana Onyambi itagira gahonze ni wewe nakunze ngwino rukundo rwanje uwanje uwawe dusangira urukundo imyaka yose turasubiramo ngwino rukundo rwanje uwanje uwawe dusangira urukundo imyaka yose ihumba abantu baguhenda urukundo rwanje erega ndacyari wa wundi sinahindutse wagiye rukundo rwanje wagiye kiyago canje erega inkumbu zigiye kunyica kiago chanje wagiye rukundo rwanje erega inkumbu zigiye kunyica iyo gukunda nkanje imbere y'Imana n'abantu nobirahirira. Thank you. This is the blessings. Blessings. Thank you. It is so funny kubanyitani nibabizi kuwanje wawutaye. Oh baby nobody yagukunda nkanje imbere y'Imana n'abantu nobirahirira. Mwamanya wa chasing nobody you chasing wereka ibirenge tugenda rido nitafurahi sana koze niwe wangu wa mote
natamani kukubona turi kumwe mimi na wewe. Babe, I wish to be with you. Nakumbuye kukubona turiko turimba. I wish to be with you. Nakumbuye kukubona turiko dutembea. Umbira nga ndabuke utanoneka, ndabuke utanoneka, ndabuke utanoneka sherio. Oh yeah, ndabuke utanoneka, ndabuke utanoneka, ndabuke utanoneka sherio. Oh yeah, twadukino twa everyday, ubira you're my everyday. Oh darling, ntabwo babazoturuka, uri umwana yitonda, nitakurinda bidonda. Oh my God, you're amazing, you're amazing, you're so amazing. Uri umwana yitonda, nitakurinda bidonda. Oh my God, you're amazing. Oh babe, today not tomorrow, no zadanga na mahoro. I go give you love. Oh babe, today not tomorrow, no zadanga na mahoro. I go give you love. Nitafurahi sana, koza ni wewe wangu wa motema. Natamani kukuona turi kumwe mimi na wewe. Babe, I wish to be with you. Nakumbuye kukubona turiko turimba. I wish to be with you. Nakumbuye kukubona turiko dutembera. Ubwirago. Yes, twaramutse turi mu kibanza hari hateraniwemo abarundi basanzwe baba mu mahanga. Umwe mu barundi basanzwe baba mu mahanga ariko kandi afise n'ivyarangura mu gihugu cy'u Burundi. Dukundire tumuramutse ariko tumenye kandi byinshi kuri we. Anaheza natwidondore n'amahoro. N'amahoro. Yego. Ku mazina je nitwa Aster Ndabadugaritse. Nkaba nkora iby'uburimyi, nkaba ndabikorera mu ntara ya Bubanza muri komine Mpanda, umusozi Gahwazi ya kabiri. Yego. Uno musi waramutse uri mu kibanza cyasanzwe cyateramiyemwo cyane cyane abarundi basanzwe baba mu mahanga kuri Samorizi Hop. Wowe iki kibanza wari umaze kukigenderamo? Oya, n'ubwa mbere ndagishitsemo ariko Samuel n'umugenzi twamaduhurira muri diaspora. Yego. Mu byo ushima muri iki kibanza ni ivyara? Muri kino kibanza ibyo nshima ni ibintu byinshi cyane. Ahubwo nta kintu novuga nti Imana imuhezagire. Urabona ko Samuel aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Amerika, ariko igihugu cy'u Burundi yaraciyumviriye ko aza gukora umugambi nk'uyu. Umugambi uhambaye cyane, yaje kubaka ino nyubakwa iteye igomwe, iyo hotel. Iyo hotel rero ni ikintu gihambaye cyane, ni ukuvuga ngo guhera ubu igiye gutanga akazi abakozi, guha akazi abakozi, gutanga indaro. Ni hotel novuga nti ni hotel izoguma ifise abakiriya benshi kuko yubatse mu buryo bugezweho bwa kijambere. Nkuko nayibonye ni hotel irimo vyose, amashambre meza cyane, amashambre ari climatize. Ni ukuvuga ko izokwama ifise abagenzi. Uwo kubwa w'abarundi iyo bahuriye mu gihugu cyabo c'amavukiro bagafata ikintu cyo guhura, bibaza ko vyungura iki? Ico vyungura ikintu kinini cyane. Ni ukuvuga nko ku ruhande rwanje novuga nti guhura n'abandi benshi, tukavuga tukeshanja tukaganira. Ni ukuvuga mba ndiko nunguka isi yose. Ni ukuvuga ngo nimba mvuganye n'umuntu ari mu gihugu runaka je ntarageramwo,
mbangiza amahirwe yo kugera muri ico gihugu bitangoye kuko ubuhinga bwa none bwaraje dushobora guhamagarana akamfasha ibintu byose nkagera muri ico gihugu neza kujya bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agenze yunguka ubwenge, ubwo bwenge rero buramufasha no mu kugaruka kubaka igihugu biramufasha. Nico mugabo hariho n'ibindi byinshi. uri umwe mu bamaze kurangura ibikorwa kandi bava mu mahanga bakabirangurira ngaha mu gihugu nyene cy'u Burundi, akamutera uwo wese ari hanze yamaze kugira icaronse ku byo kungura igihugu akamumutera n'akahe? Ubajije ikibazo ciza cyane. Amahanga narayabayemwo kandi umwanya muremure. Iyo uri mu mahanga naho uba mu gihugu muri ibihugu twita ngo ni ibihugu biteye imbere, hama hari agahaze kuko n'ukuntu bagufata siko ufatwa uri wanyu. Iyo uri wanyu urisanzura. Akamu rero notera abantu bari mu mahanga, baba bato baba abakuru, nuko batokwibagira kino gihugu cacu, nibaze nyene tucubake kuko igihugu cy'u Burundi gutera imbere birashoboka cyane kandi biroroshe gose. Jewe ndi umwe mu bantu bashigikiye cyane iriya mbono y'umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi yuko mu mwaka igihugu cy'u Burundi kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2040 kizo ari igihugu cifashe, hanyuma kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2060 kikaba ari igihugu giteye imbere. Birashoboka gose kuko abarundi turabakozi. Akamaro ndabatera nuko naho bari mu mahanga bamebuka igihugu cyawo baze tucubake dufashanye cyane cyane mu gukorera hamwe, kuko iyo imitwe igiye hamwe ari myinshi itandukanye yubaka ikintu gikomeye. Uko buri wese aba afise ubumenyi butandukanye n'ubw'ubundi, ubwo bumenyi iyo tubushize hamwe, iyo babushize hamwe, ni ukuvuga dushobora kubaka ikintu gikomeye, ikintu c'inguvu, ikintu udashobora kugereranya. Yes, reka tugushimire, ariko kandi ugenda unatubwira ati adresse yawe umuntu wese ahantu ashobora kugutora cyane cyane ukeneye kunguka ubumenyi biciye kuri wewe. Ego, adresse yiwanje jewe iyo ndi hano Bujumbura mba hano mu Kibenga, ariko ushobora kuntora ku matelefone ageze nko kuri 2. Ushobora kuntora kuri 76 ubusa 51 ubusa 7. Iyo niyo nkoresha no kuri WhatsApp. Hakaba n'iyindi 69 22 55 33. Urashobora kuntora kuri izo telefone cyangwa kuri WhatsApp. Wanditse kuri email wanditse ndaba nagatire ko hasi atarako hagati, hanyuma aster ugashirako kakandi bita ngo arobase, hanyuma yahoo ugashirako agapoint kamwe bita ngo nakadomo akaburungu, hanyuma fr ucuntora kuri email. Reka tugushimire cyane. Murakoze. Imbere yacu nko muri murabibona turi kumwe n'umushinga ntayi Samuel Ndayiragije, asanzwe ari we atwara Dikobu ndetse na Samuel's Hope Hotel. Turaguha ikaze. Murakoze. Mumeze neza cyane. Ibikorwa byari byatunganijwe aho abarundi basanzwe baba mu micungararo itandukanye y'isi bari bakoraniye hano kuri Samuel's Hope Hotel. Yari yihe ntumbero bino bikorwa bifashiki aho community z'abarundi baba mu bihugu bitandukanye bahurira hamwe? Intumbero bwa mbere no guhuza abo barundi bose twa kwa mahanga mugabo batigera bahura kenshi gashoboka ngo bayage baganire. Twahuye no munsi rero kugira ngo bwa mbere tumenyane, cya kabiri tuyage. Nivyo kenshi na kenshi turaza rimwe mu mwaka, mugabo hari abarundi benshi baza bakaca basubira inyuma batitabiriye igandiwe hari abarundi b'amahanga kubera imvo zitandukanye. Uno munsi rero twagira amahirwe yuko hari abarundi bashitse imbere y'igihe, bashitse kumva zitandukanye. Hari abaje gutembera, hari abaje kuruhuka, hari abaje kurangura imigambi y'iterambere, hari n'abaje biteguriye inama ya bose n'amakaminuza, hari n'abaje biteguriye indwi hari abantu b'amahanga. Ariko kubera ko iyo mico yose itasa,
twavuga tuti imbere yuko tuja mu izo nama zose ni vyiza ko duhura tukamenyana tukamenya umwe wese yaje ava n'ico akora hanyuma tukaronka umwanya wo kuganira no kumenyana yisanzuye maze tukiyumva namwo ngira mwabonye yuko mu ntara zose mu bihugu byose bitandukanye abavuye mu mugabane wa Afrika mugabane wa Asia Oceania hamwe na Amerika Canada bose bari ngaha mwabonye neza yuko rero kabaye akaryo keza ko kubamenya no kumenyana nk'akaroro muri Amerika nabonye abantu ntarinzi ko muri Amerika abantu natwaye Amerika igihe kinini narabaye president wa BDUSA wa Dikobu wabaho n'ubu nkibandanya amabanga atandukanye ariko hari abantu ntarinzi imbere yuko baba muri Etats-Unis kubera Amerika iragutse na cyane kubera ko natwebwe nubwo twara amashira hamwe tutegera turonka umwanya ukwiye guhura ngo twisanzure umwanya muremure uno munsi rero twahuriye ngaha kugira ngo dusangire agacupa dusangire ijambo tumenyane byiramvuye naryoye ko nabonye abantu bashasha nabonye abagenzi bashasha naryoye ko nabonye abantu bashaka kugira ico bamariye muri kazoza na cyane mu bikorwa ndiko ndakora mu bisata ndimwo byo kwiteza imbere nabonye dushobora gukorana nk'akaro mu burimyi nabonye mugenzanje akorera muri Mozambique igihe kirekire yavuye mu Bubanza ingene ariko abikora neza yavuze ivyo akora nanje ndamwigira ko komsa ndonka contact yiwe turasangira turaganira intumbere yo kwara kugira ngo tumenyane tuganire dusangire ariko kandi duhanahana ivyiyumviro kugira ngo ejo heza tuhasangire twese.